Imiriyaridi imwe ni miliyoni majana 298 n'ibihumbi 150 n'amajana 267. Ubonye umuntu yitwa Siyoni afise isoko ahaguruka kuri uwo mugambi, wewe usigaje iki? Imiriyaridi ni miliyoni zababa amajana 3 mu mafaranga y'amarundi. Hambavu y'amafaranga hariho n'ayandi yababa ibihumbi 105 y'amadolari. Niyo mafaranga amaze gutozwa muri wa mugambi wa One African Investment wazanywe na Ubaka Nation irongowe na Fablice Manirakiza. Byumvikana yuko amafaranga amaze gutangwa ari amafaranga atari make kandi mu mwanya mutoyi. Uno munsi nshaka kuvuga iki? Uno munsi nshaka kuvuga kuri investment. Uno munsi ndashaka kuvuga kugushira amafaranga mu kintu, gushira amafaranga muri business kana kugira ngo ayo mafaranga azozane inyungu. Nivyo tugiye kuvugana ko muri kino kiganiro. Uyu munsi rero ugerageje ukumviriza ivyo abantu bavuga hirya no hino, nukuri benshi urumva yuko bafisemwo amakenga. Ariko ndabitahura kuri jewe nk'umu investisseur, nk'umuntu amaze kubicamwo, nk'umu entrepreneur, nukuri vy'ukuri ndabitahura kuko kuva nakabaho bino bintu n'ubwa mbere bije mu Burundi. Mu Burundi twaciye mu bihe bigoye, twaciye mu bihe bitameze neza, twaciye mu bihe vy'intambara, twaciye mu bihe vyo kwankana, twaciye mu bihe vyo kutizerana, twaciye mu bihe vyose bibi bibaho. Nibaza yuko twabiciyemo mu Burundi. Rero uno munsi iyo umuntu azanye iciyumviro cyo guteza imbere igihugu canke citerambere, abantu benshi baraciyumvira bya bindi byo kuvuga bati ibi bintu sivyo, bakavyiyumvira d'une manière iri négative. Kubera iki? Kuko ubwa mbere muravyumva, kubera twagumye umwanya munini turi mu bibazo, ntitwigeze duca mu mwanya wo kuvuga ati duce mu mwanya kugira ngo dushobore gukora investissement canke gukora business turi kumwe, canke dukore ikintu coshobora guteza imbere igihugu. Twamye mu bintu vyo kuryana, mu bintu vyo gushihana, mu bintu vyo kugiranira nabi, nivyo twamye. Uno munsi rero Manirakiza Fablice hamwe n'ishirahamwe ryiwe Ubaka Nation yarazanye umugambi. Nizera neza yuko uyu mugambi vraiment ari umugambi mwiza, ari umugambi wo gushigikira. Hanyuma rero uwo mugambi ni umugambi wo kubaka isoko. Abantu baba mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko aho hantu hahoze isoko nkuru ya Bujumbura haraheze imyaka myinshi hameze gutyo nyene. Nizera neza yuko bahubatse ikintu uyu munsi by'ukuri vyoba bishemeye, vyoba ari ibintu vyiza, vyoba ari ibintu vyiteka. Rero muri uwo mugambi harimo investissement. Jewe rero umbwiye investissement numva iki? Muri investissement umbwiye numva yuko ari nk'umuntu yoba yarabitse imbuto ziwe, munyumve neza, n'umuntu yoba yarabitse imbuto ziwe hanyuma akazisohora akagenda gutera mu murima. Rero iyo ugiye gutera mu murima murabyumva yuko ushobora guhura n'ibintu bitandukanye. Egome birateye ubwoba gufata imbuto zawe ushobora kuba warabitse umwanya muremure hanyuma ukazisohora ukazitwara mu murima kugira ngo ushobore gutera, kuko zirashobora guhura n'uruzuba, zirashobora guhura n'imvura nyinshi, zirashobora guhura n'ibikoko bizirya, zirashobora guhura n'ibihe bitandukanye bigatuma zidashobora gukura, bigatuma izo mbuto zidashobora gutanga umwimbu. Nico kimwe rero na bino bintu. Kuba tabizi neza, iyo umuntu afashe amafaranga yiwe agatwara mu kintu, nukuri bino bintu abanyamerika barabimenyereye cyane gose. Iyo ushoye amafaranga mu kintu, iyo utwaye amafaranga muri bourse canke iyo ugiye kugira trading n'ibiki, usanga ayo mafaranga yawe ushobora kuyagarura, kuko hariya abantu baramaze gukora amakampani canke ama entreprise manini manini. Bikana yuko umuntu aba yafashe riske kugira ngo ashobore gukura amafaranga yiwe mu mufuko hanyuma ayashire mu mugambi w'umuntu. Igome twebwe natwe iwacu iyo uravye uwo mugambi wa Fablice, umugambi wa investissement, kandi si umugambi wa Fablice n'umugambi w'igihugu, n'umugambi utomoye, n'umugambi mwiza. Hanyuma rero uwo mugambi muravyumva yuko bisaba yuko ushiramo amafaranga, ni investissement kugira ngo uzoronke inyungu. Birumvikana rero yuko iyo umaze gushiramo amafaranga
ubisanzwe ajya amafaranga yawe ubuyahevye. Ubisanzwe abantu benshi turakunda kugenda mu kintu kubera twumvise yuko naka yakigiyemo canke twumvise yuko uwundi yakigiyemo, ariko ugasanga ntitwakigiyemo kubera twaciyumvisemwo mu mutima. Rero iyo wakigiyemo utaciyumvisemwo mu mutima canke iyo wakigiyemo wumva gusa wowe ukijamo kubera uri umurundi, kenshi na kenshi haca haba kugira impuhwe, ukavuga ati mbega none ibi bintu, ugatangura amadidani, mbega none ibi bintu bizokunguka, mbega none ibi bintu bizogenda gutya, mbega none ibi bintu bizogenda kuriya. Ugasanga rero muri bya bintu hatanguye kuzamo amadidani, ugasanga hatanguye kuzamo amakenga. Kandi nagomba ndakubwire ikindi kintu ngaha hantu, bisanzwe burya ikintu kirakunda gukunda bivanye n'ukuntu wewe wakizeye mu mutima iwawe. Rero utanguye ubunyene kikiri mu ntango, utanguye kuvuga ngo iki kintu ntikizokunda, ibi ndabona yuko birimo amakenga, amafaranga yacu nivyagenda gutya tuzoyabazane, ushaka ivyo bintu bizogende neza gute kandi na wewe utavyizera, ushaka ivyo bintu bizogende neza gute. Rero uno munsi ngerageje kumva hirya no hino, hariho uwo nami numviriza yitwa Chimamanda Moses, uno munsi yabajije ngo yamyabazana cyane cyane ngo mbega none ngo Fablice ngo ko adashaka gusigura ngo niyo ivyo bintu vyanka umuntu ukuntu azoronka amafaranga yiwe, ngo ayo mafaranga azogenda kuyishyuza hehe, azogenda kuyishyuza muri bankobu, azogenda kuyishyuza muri CRDB, azogenda kuyishyuza muri BRB ahazoba yashize. Nico kibazo yabajije gikomeye cyane. Rero kuri jewe nibaza yuko ubwa mbere na mbere, imbere yuko ushika kuri iriya etape yo kugenda kubaza amafaranga, ubwa mbere na mbere igikomeye cyane nukumanza gushiramo amafaranga wizeye yuko uzojya kuvyamwa by'ico kintu, wizeye neza yuko ico kintu kizokuzanira inyungu. Nico kintu ca mbere gikomeye cyane, nizeye neza yuko umuntu ategerezwa gukora. Hama ibikurikira navyo, iyo umuntu asohoye imbuto ziwe agenda gutera mu murima, hashobora kuza imvura, hashobora kuza uruzuba, hashobora kuza inyoni zikazitoragura, urumva hashobora kuza ibintu byinshi. Mumbabarire kuba ndiko ndavuga gutya, kuba ntariko ndiyumvira kubw'amafaranga y'abantu bashobora kuba bashizemo, ariko investissement yawe ugiye kugira canke umuntu wari wese agiye ku investissa muri uno mugambi, ntushiremwo amafaranga udashobora guheba, ntushiremwo amafaranga udashobora guheba wiyumviriye inyungu uzoronka. Ni nk'ibwirizwa muri investissement, tuvyumve twese kandi tuvyumve co kimwe, iri ni nk'ibwirizwa muri investissement. Iyo umuntu agiye kugira investissement, ntafata ya mafaranga yiwe akoresha ngo aciye agenda kuyashira mu kintu yiteze yuko ejo canke hirya y'ejo aya mafaranga acagaruka, ariko suko bimeze muri investissement. Nukuvuga yuko muri investissement umuntu afata ya mafaranga yashize ku ruhande, ya mafaranga atari ko arakoresha muri uwo mwanya, akaba ariyo mafaranga ushobora gukoramo investissement. Hariho abantu bamwe kumbure bibaza yuko bashizemo amafaranga iyo myaka 3 iheze canke mu mezi makeyi azoba atanguye kujya ku inyungu, ariko suko bimeze. Burya namaze kubivuga ininyuma, iyo umuntu ashoye amafaranga ubwo nyene ntacagaruka, ntiwitege yuko ejo uzobugiye gukoresha ayo mafaranga. Je ndabifisemo experience, urashobora gushiramo amafaranga mu kintu ariko ugatege ya mafaranga yuko akugarukako, ukabura muri uwo mwanya wategekanije, ayo mafaranga ntakugarukeko. Hanyuma rero aritwo dufaranga usanzwe ufise, kenshi ucuburanirwa, ucutangura kujya imihara abantu, ugatangura kuvuga ngo abantu ngo nabasuma, ukagenda urandagaza abantu, ukagendana ishavu, ukagendana ushavuriye abantu, ukagendana umujinya, ariko atari uko bimeze. Kubera iki? Kubera wafashe amafaranga atariyo hanyuma ushira muri investissement. Iyi ni nk'impanuro, kandi ni impanuro nziza cyane, ni impanuro yoshobora kugufasha kugira ngo ntuhave ukora amakosa ngo usange wakoreye ikosa mbere n'umuryango wawe. Twumvirize kumbure Fablice kugira ngo ashobore kudusigurira vyinshi tutazi, vyinshi tutamenye, kugira ngo na wa wundi yarafise amakenga ashobore kumva ukuntu ashobora gushiramo amafaranga yiwe, ashobore kumva kumbure nye n'umugambi ariko arabimusigurira, hanyuma agire ukurema muri we, kuko nasiguye vyinshi, navuze vyinshi, ariko mu Burundi murazi yuko tutamenyere ivya investissement. Ndabisubiyemo. Reka rero twumvirize Manirakiza Fablice kugira ngo ashobore kuduha more informations
zishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushira amafaranga muri uwo mugambi witwa One Africa Fund Investment. Ndabaramukije bagenzi, jewe nitwa Fablice Manirakiza. Nkuko mwagiye murabikurikirana, hariho ibikorwa dusanzwe turiko turakora. Ibyo bikorwa ni ibyo gushiraho ikigega c'abarundi bose twise One Africa Investment Fund, hanyuma kizofinansa imigambi y'iterambere izozana ingaruka nziza ku barundi twese no ku gihugu cacu. Umugambi nyezi novuga ati nyamukuru novuga ati uhiye ni bujumburacityplaza canke isoko rikuru rya Bujumbura. Rero ikiganiro cy'uno munsi ni kugira tubabwire uko ibintu biriko biragenda naho bigeze, kuko ni ibintu biryoshe tutokwigumizamwo, kuko ni umugambi wa twese irifo yuko uwo ari wese afise uburenganzira bwo kubandanya kurikira uko ibintu biba biriko biragenda. Rero umugambi wa One Africa Investment Fund twarabibabwiye n'ubwa mbere bibayeho ngaha mu Burundi, n'ubwa mbere bijejeho nkunze kwivugira ati ni ivyiza abazungu bahishije abarundi, kuko nkunze gutanga akarorero, si ngombwa kugira twubaka ibarabara ko Bank Mondiale ari iduha amafaranga, turabishoboye kandi nisubire ndabivuga ati turabishoboye. Rero ni kimwe nkunze kuvuga ati ubumwe bwacu nizo nguvu zacu. Rero ndashaka mbanze sigure uruhara rwa leta, uruhara rwa Ubaka Nation Group n'uruhara rwa One Africa Investment Fund mu mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura. Kuri ubwo notangura mvuga ati isoko rikuru rya Bujumbura ni irya leta 100%, ni kibanza ca leta, ni vya leta niko novuga. Mugabo Ubaka Nation Group twe twahawe amahigwe nk'aba developer kandi nk'abazorondera y'amafaranga afinansa iryo soko rikuru rya Bujumbura iyo azova. Hanyuma One African Investment Fund nayo ikijejwe no gufinansa isoko rikuru rya Bujumbura. Rero nashaka no gutanga umuco ku bantu bakunze kuvuga ati mbe none Ubaka Nation Group canke Fablice yarahiganywe kugira ronkera irya soko. Abantu novuga ati mureke kuza muvuga ivyo tuze turatahura, kuko ntako tutabisigura kandi n'ubu turabandanya tubisigura. Naho uko amasoko asanzwe ameze, dufate ngaha canke hariho hose, umuntu canke isosiyete canke leta irazana amafaranga ikayatereka ngaha ikavuga ati ndakeneye abaza kunkorera ivyo bikorwa. Rero niho hacaba appel d'offre yo kugira abantu baze guhiganirwa isoko. Ariko biratandukanye muri iyi case cyane gose, kuko iyi case mubanze muyirabire muri structure bita PPP, Public Private Partnership. Nababwiye yuko ikibandaniza mu rugendo rwa BOT, Build on Transfer. Bisigurika ati rero jewe nasavye leta ko itugerageza n'abarundi twese ati murabe ko tutabishoboye. Bisigurika ati muri uwo mugambi nta n'icyasha na kimwe leta yazanyemwo, mugabo urumva ko ubutaka ari ubwayo kandi n'ubwa leta, twese turi leta. Bisigurika ati rero jewe Ubaka Nation Group n'ababandi bariko baraza muri One Africa Investment Fund muri BOT bica bisigurika ati tuca tuza tukubaka isoko rikuru rya Bujumbura, tukiyishura umutahe twashizemwo, tukaronderamwo inyungu yacu, duhejeje tukaca dusubiza leta. Rero abantu bariko baravuga ati none harahiganywe, suko bimeze, suko bimeze. Mwumve neza ko this is a public partnership, public private partnership. Now ico rero novuga ni cyuko tugiye rero kuri cya kigega cha One Africa Investment Fund, haraheze indwi zibiri byitwa ko dutanguye urugendo bwo novuga ati bwo kwegeranya uburyo bwo kwegeranya amafaranga yo gutangura ku mugambi wa mbere wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Rero muri izo ndwi zibiri ubu twihaye ingingo yuko tuzoza turagenda turupdating abantu uko biba biriko biragenda. Bisigurika ati rero kuva gushika itariki 16 z'ukwezi kw'icumi niho tuzoba twugaye faze ya mbere ya fundraising. Bisigurika ndaza kubasigurira igituma. Now ushobora gusanga amafaranga dukeneye yo kubaka rijya soko rikuru rya Bujumbura azoba yakwiye kuri izo tariki 16 z'ukwicumi, aho uzoba rero we waravyifuje uzoba uvuyemwo.
mugabo ni wasanga tutarakwiza amafaranga dukeneye yo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura urashobora kuzoca nawe uguramwo kubandanya uguramwo imitahe mu yandi majambo rero ikituma ndiko ndabivuga uko ni no mu nzira yo kugira ndabasigurire akamaro k'umuntu ari karagura umutahe ubunyene vuba bwango harimo advantage niniya cyane kugura umutahe kare kuko ndashaka sigura ibintu bibiri hariho ikintu no kwita transit bank canke banke ya transit ni aho yo mafaranga ari karaca iyo ari karagenda naho mwibuke ko twabasiguriye ko BRB ari yo custodian mu kirundi twoyita ko ari umunyezamu wa ya mafaranga yose turiko turegeranya umunyezamu wayo ni BRB ni kube nkako ni wazotanga amatitre de trésorerie amabonde no kuyashira kuri stock exchange ibyo twaragiye turabibasigura abisigurika ati rero ubu bankobu CRDB na umuco microfinance izo twozita ko ari transit bank bisigurika ati we waguze umutaye wawe ibihumbi 103 canke $103 amafaranga ari muri transit mugabo azojahe muri BRB ko mu custodian wa munyezamu wa ya mafaranga ubu rero igituma nababwiye ati uwuza kugura umutahe kare afisemo inyungu ni inkuru nziza nagiye ndavuga ku biganiro bitandukanye ariyo twicaye n'abahinga dukorana abahinga banje kugira bigende neza tuca tuvuga ati rero reka muri iyo transit kuko ati mu kwezi kumwe canke amezi abiri dushobora kuba muri kubaka rijya soko tutazoba turakeneye amafaranga menshi cyane reka ya mafaranga y'abanyamitahe tubanze tuyagumize muri transit amezi 3 now muri transit nabasiguriye ni CRDB ni bankobu ni umuco microfinance ikiba gisigaye ku rukundo canke ineza dufitiye abanyamitahe kandi no kwereka abanyamitahe ko bari mu byunguka tuca tubwira ya banke ya transit ati none amafaranga yicare ngaha amezi 3 atari karungukirwa tuca turavuga nayo n'amabanke ubu banke rero zaremeye ko zizotanga hagati y'ibice 7 kujana n'ibice 8 kujana ku mezi 3 ivyo nimbone novuga ati kuri jewe ndaryoherwa kuko nakubwiye ati zana amafaranga igituma turiko turababwira muzana amafaranga no kugira tuje kubaka rijya soko rikuru rya Bujumbura bisigurika ati advantage canke inyungu muyiteze abariko baratanga amafaranga bayiteze canke bayihamagariwe kuri isoko rikuru rya Bujumbura ariko twahejeje kubiyumvirira no kubaronderera ineza kubariko baraza kare bisigurika ati uzoba yaguzemwo imitahe yiwe imbere y'iyi tariki ya 16 z'ukwezi kw'icumi urumva hasigaye indwi zibiri azoba yinjiye mu mugwi wa mbere uzocuganya kuri ayo ma advantage y'iyo pourcentage muri ya transit aho murumva ko ni advantage again nguma ndabivuga kugira abataragura imitahe muyigura ubunyene nababwiye itariki ni tariki 16 z'ukw'icumi niho tuzoca tubanza tugaklotira faze ya mbere ya fundraising ico gihe nyene tuzoca dusubira dutumeko abanyamakuru nkuko mwaje no munsi kugira tubabwire aho tugeze nimba ari ngombwa tuvuga ati nitubandanye tugura imitahe mugabo jewe conseil ntobwira abantu ni gura imitahe itariki itaragera now tubandanije rero nabasiguriye icyo kintu cya transit bank murumva ko inyungu yayo matodo intere muri iyo transit bank ni bonus ku banyamitahe kuko je turiko turababwira umugambi mukuru wa Bujumbura nibaza ko twese twari tuzi ko tuzotangura kunguka ku isoko rikuru rya Bujumbura mu mafaranga azoba ari karavamo mugurumva twahejeje kubiyumvirira kuri iyo nyungu y'ama intere muri ya transit bank now urumva ko ayo mafaranga azoca ba place ku kiringo kingana n'amezi 3 hanyuma abone kubandanya aja muri custodian bank now ndabagirire stimulation rero yo kwereka umunyamitahe kuntu novuga ati ni inyungu kuriwe no kumotiva abandi canke kwigisha umugamba abandi kuko ndibuka ndiko ndaganira na banki imwe
icyo gihe twari tumaze kwegeranya imiriyaridi majana 5 hanyuma ikivuga ati kuri izo miliyaridi majana 5 tuzobungukira ibice bine kujana mu kiringo c'amezi 3 mugabo haciye igihe gitoyi tuca dusanga amafaranga yaduze yarenze miliyaridi tuca dusa banki kivuga ati tuzobungukira ayarenga ibice 7 kujana bisigurika ati rero we watanze amafaranga ni uko amafaranga aza kugwira muri cya kigega niko umunyamitahe wese wari we wese inyungu yiwe iduga kuko tukiri kuri izo miliyaridi kuri izo miliyoni majana 5 urumva yo twaca tuyaplasa ico gihe wa munyamitahe yari kunguka kuri ivyo bice 5 kujana yari kunguka ibihumbi 5 yashizemo ibihumbi 100 bisigurika tubu already yamaze kuronka amashanse yo kunguka ibihumbi birenga 7 kubera ya mafaranga yarenze miliyari cufata rero tuyagwijije akabi miliyaridi novuga ati majana 5 urumva ni hamwe tuza kwiyo turuva twageze kuri 12% kuri 14% rero ku muntu amaze gutanga umutahe kukuza kw'abandi ni ku nyungu ya twese nico gituma rero ari umugambi wa twese bikenewe ko tuguma dufashanya mu kumenyesha now twarababwiye kandi n'ubu tuzoguma tubabwira yuko uyu mugambi ni w'abarundi twese uyu mugambi urengeye ubwoko uyu mugambi urengeye amadini uyu mugambi urengeye imigambwe ni w'abarundi bose bisigurika kandi dutahure neza ko umugambi uri muri secteur privé ntagira abavuga ngo ibi ni vya leta oya ni secteur privé y'abarundi tugiye hamwe hanyuma dukora imigambi of course icishigikirana leta wanashaka kuko nkujya mugambi w'isoko rya Bujumbura urumva ko biba bije ku novuga ati gufasha mu terambere ry'igihugu bisigurika ati nganda afise banki historique ya Bankob abantu bamaze kugura imitahe ngira murabona iyi list aha ni kuri konti imwe ya Bankob bisigurika ati amafaranga amaze kujago muyafotore muyabone ni miliyaridi imwe n'ibihumbi majana 298 n'ibihumbi ijana na imiliyaridi imwe ni miliyoni majana 298 n'ibihumbi ijana na 50 ni n'amajana 267 kimwe nababwira murabona iyi liste iriko amazina y'abaaktioneri bisigurika ati umuaktioneri wese azoba verified best kuzina giwe nico gituma tuguma tuvuga ati ubuza kugura umutahe turasavye kuri bordero ko yandika kizina giwe kuko verification twe tuje kuverifya tuzitwaza iyi bank historique bisigurika ati babandi bakunze kuyitira Fablice ukazozana bordero yo mu Buyenzi umenga niko babivuga ukazozana bordero yo mu Buyenzi ntitukuboneko ngaha tuzoza kuverifya uri mu maboko y'abashinzwe umutekano rero abo babipfuza novuga ati guciramwe abantu ntibabikore vraiment ikindi nacyo ini konte y'amadolari puro moma tumaze kwegeranya ibihumbi 103 by'amadolari y'amafaranga y'amanyamerika ni n'amajana 778 n'ibice 72 aha nariko ndavuga konte imwe ya Bankob gusa nakaroro nashatse gutanga kuko amafaranga y'amarundi amaze kujya ku makonte dufise konte muri Bankob dufise konte muri CRDB dufise konte muri umuco microfinance ubarababa imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi ku mafaranga y'amadolari ubarababa ibihumbi majana 2 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika rero murumva abantu mukiri nyuma mushaka mwonyaruka now ngarutse inyuma gatoyi twavuze ku kintu kitwa transit bank ahantu amafaranga ari karaca agenda kuri wa munyezamu w'amafaranga ariyo BRB bisigure kati muri transit bank twaranateje imbere turavuga ati none okay aha ayo maentere munyumve neza ya aplika ajya maentere y'ibicindwe kujana ya aplika ku marundi ku madolari naho ni gute ku madolari nkuko nari nabivuze BRB yo yarabaye clair mu gihe tuzoba ya mafaranga ari karaja mu maburse inyungu yayizoza mu marundi ni yazoba ara madolari mugabo muri transit bank ya CRDB
yatubwiye ati rero twe turi play kugira tubashigikire n'abanyamitahe bose baryoherwe. Ati gute? Ikibanza ivuga ati twebwe mwegeranije amafaranga ari munsi y'imiliyoni imwe y'amadolari tuzobungukira ibice 2 kujana mu madolari nyene, which means we washize idolari entere iyo depurusa iharuye mu madolari nyene. Aho ni muri transit. Mudugije mukarenza miliyoni imwe y'amafaranga y'amadolari tuzobungukira ibice 4 kujana. Mudugije mukarenza imiliyoni 3 z'amafaranga y'amadolari tuzobungukira ibice 5 kujana. Rero aba diaspora mu nyumve neza. Now mwumvise ko twatanguye gutanga amafaranga ari karinjira. Uko tugwiza amafaranga, uko dufashanya kubwirana tukagwiza amafaranga, ni ko ari we wese muri ico kigega aza kuronka inyungu itubutse muri transit bank, tutaraja no mu migambi turiko turabahamagarira. Urumva ni entere kuri twese, ni entere kuba diaspora muri iyo nzira. Now subire highlighting banke ya CRDB icitera iyindi ntambwe, inavuga ati mu nyumve neza, uno munsi umurundi ari muri Amerika arungitse amafaranga, hari ico bita Swift fees muri banke ya CRDB bahora baca bakata igice kimwe kujana y'amafaranga urungitse. Ariko CRDB kivuga ati kuri uwo mugambi kukuntu natwe dushaka gutera mu terambere ico kigice kimwe turagikuyeho. Mugabo kuri uwo mugambi gusa bisigurika ati wewe nimba uri muri Amerika uri hehe ukarungika amafaranga y'amadolari, uko wayarungitse wewe you make sure ko ashitse ari santrua nta swift transfer bazokwaplikako. Urumva ko nakandi karusho gakomeye cyane. Ikindi tukivuga kuri ivyo bya bank, ndazi ko hariho aba diaspora mu nyumve neza, hariho ukuntu bamwe biriko birabagora kurungika amafaranga mu Burundi, cyane cyane yo bacishije kuri banke ya Bankobu. Kubera I like to make it clear, Bankobu ni banke yo mu Burundi, ako CRDB ni banke yo muri Tanzania, which means ngaha CRDB ni ishami. Now hariho ibihugu rero, urabona ko turiko turakora ibi kugira Burundi twikukire. Hariho ibihugu rero byafatiye novuga ati byafatiye ingingo Uburundi harimo na Australia. Bivuga ati uri muri Australia ntibikunda kurungika amafaranga mu Burundi. Kuba diaspora rero yo bayarungitse kuri Bankobu acagira ico bita bounced back, agasubira inyuma. Ubu rero ndabugururiye inzira yo muri CRDB. Mu nyumve neza, CRDB birakunda ko urungikayo amafaranga y'imitahe yawe mu madolari aho uri hose ku isi, kuko bica vyitwa ko agiye muri Tanzania hanyuma ngaha kacaza nko muri branch. Murumva rero aba diaspora mu nyumva byariko birabagora, iyo niyo nzira mucishe muri CRDB, kandi twababwiye uko tugwiza amafaranga niko twunguka cyane. Aho nariko ndasigura rero kuri ivyo. Ikindi ni cyuko iyo banke nyene ya CRDB iriko yarahagurutse iravuga ati turi ngaha rero kugira dufashe abantu bariko baragura ama action right now. Bisigurika ati rero ubu irikiragira configuration kuri rya platform yabo ya turi hose. Rero umuntu arashobora kugura imitayi yiwaciye kuri turi hose ya CRDB. Kindi kiryoshe ni cyuko ubu turiko turagira mu ma branch yose ya CRDB, we are creating what we call one stop solution. Dufate nko kuri inyenyeri, dufate CRDB yo muri Asiatique. Uno musi ugiyeyo, si vya binduri hatu bakaca hakubwira ngo genda hariya kuri stade kuzuza ya acte d'engagement. Aho nyene muri iyo branch ya CRDB baca uca usinyira hiyo acte d'engagement, bikaba bihereye ngaho. Pour moment CRDB yo muri Asiatique murashobora kubikora. Pour moment aha kuri inyenyeri murashobora kubikora. Ubu rero turiko turabwira n'abandi ba manager ba CRDB ku buryo hose mu gihugu cyose byorohera abariko baragura imitahe. Murumva rero ko CRDB yaje nk'inyishu nayo muri ibi bintu. Now ikindi no sigura ni cyuko hariho ikintu gikomeye cyane muravye kuri structure twagiye turababwira. Hariho umuntu bita mu register. Rero pour moment twebwe jewe muri iki kigega ndi umusponsor nkongera nkaba umupromoter.
rero kuba umupromoteri ibiriko biraba ubundi byose ni jewe ndavyasira ni je ndabifinansa ni je ndavyasira, which means nk'ubujuru urikorotse bikaba ngombwa ko abanyamitahe basubizwa amafaranga yabo uyasubizwa ijana ku jana. Urumva security nico gituma ry'amakonti ari muri izi transit bank nababwiye ari bloke, azotangura gufunctiona izi nzego zose zagiyeho kandi zahawe uruhusha, kuko n'ugwego niyo yoba CRDB kugira ishobore kuba mu register itegerezwa gusaba uruhusha régulation autorité de régulation de marché de capitaux, nibo baca basaba uruhusha babaye licensed bakemegwa niho bashobora kuba mu register. Nashaka rero sigure akamaro k'umu register, isigure kati right now ijya acte d'engagement ni jewe canke ni twebwe turiko turayigira kugira wewe nimba warisha umutahe wemere wemange ko wabaye umunyamitahe w'iki kiyumviro. Nawe icyo nashaka gusigura ni cyuko akazi right now turiko turakora kategerezwa gukora umu register, kuko umu register itegerezwa kuba ari banke canke institution financier yemewe n'amategeko. Uyu mu register mufate nka logiciel canke nka database base de données irimwo babanyamitahe bose, ngira urabona ngaha irimwo abanyamitahe bose, uyu uyitwa Anezi abe avuga ati ni 103,000 yiwe bose, kandi kiryoshe uwo mu register ategerezwa kucaciraho systeme iba ifise konte y'umunyamitahe uwo ari we wese. Bisigura kati uzoba ufise konte nka kujugira konte ya banki. Wewe rero nimba waguze umutahe umwe ukaronka ukitsitarira ukironkera utundi dufranga, uraza ukongera ko kuri iyo konte wewe igisigaye ni kujya nyene uja kubaza situation ya konte yawe. Nuko rero umu register niwe azobikora, mugabo atangura kubikora cya gisata ca leta kijejwe gukingira abanyamitahe cyamwemeje. Mu yandi majambo hari abantu bamaze iminsi babaza ati none umuntu apfuye bimeze gute kuri rya acte d'engagement ko bitariko ijya ahubwo hazoba na verification. Ijya acte d'engagement twe tubaha ni kwiyemeza kuba umunyamitahe kuri muri iki kigega, mugabo wa mu register ashobora kuzohindura based ku ma modification azoba ashaka gushiramo, kuko mu mugambi twungutse Imiriyaridi 500 twe tuca tubwira umu register ati gaburira babanyamitahe za Imiriyaridi 500. Ngira muca mwumva rero importance y'umu register. Rero ijya acte d'engagement ni ngombwa muyigira ubunyene, kuko umu register tuzomushiriye liste najya ma acte d'engagement. Nitwa mushiriye liste ijya acte d'engagement utayisinye azovuga ati wo sinemera ko yemeye kuba umunyamitahe wanyu. Isiguri kati rero niyo importance ko mugira ajya ma engagement form canke rujya gwandiko go kwiyemeza kuba umunyamitahe muri kijya kigega, kuko ni ubutangwe ubwo rugendo. Twe rero umu register suppose bankobu niyaronka ubwo ruhusha rwo kuba umu register, tuzoja duterura ya madosiye yose tumushire ati burya rero akazi nakawe. Iyo rero niyo importance y'umu register. Ikindi naco ni cyuko hari abantu bamaze iminsi babaza ati none twogurira abana. Of course mu tegeko ry'u Burundi ntivyemewe ko umwana ari munsi y'imyaka 16 agira commerce, mugabo iyo ugiye kumugurira imitahe birashoboka. Bisigure kati rujya gwandiko go kwiyemeza kuba umunyamitahe wewe biba vyitwa ko uwo mwana yagutumye, igikuru nuko ushirako izina ry'uwo mwana. Nayo ubundi nihagera kuri wa mu register wewe washobora kuzosaba najya ma birth certificate bikajamwo, muga kuri rya acte d'engagement genda wandike ko umwana wawe uvuge ko ari wagutumye, kuko muri base de données ya banke nkuko mubibona tugenda tuverifya kuzina niyo mwozuminga murabibona amazina y'abanyamitahe ategerezwa kuba arimwo murabibona. Mugabo ndahava aba bambere nibaza ko nza kubasaba ikigongwe ko mubabonye, kuko umuntu wari wese arafise privé yiwe. Ibikeneye ngo umwe ngo amenya ati muri banki ifise amahera ngahe, urumva ivyo biva ku munyamitahe kwa shaka. Now twarabasiguriye ko umuntu ashobora gushiramwo imitahe muri iki kigega n'abantu bose n'ubwoko bwose
n'abasenga mu mashengero bose n'abari mu migambwe yose novuga ati kiretse novuga ati aboba ibisuma canke abafunzwe kuko urumva baba baracumuriye twese nayo ubundi abantu bose barafise uburenganzira. Hari abantu bakunze kubaza ati none bakava amahanga abanyamahanga baremerewe gushyiramo imitahe? Navuze ati gituma jena yise One Africa Investment Fund nuko iki ni ikigega cya Afrika yose, mugabo ubu no kugurura iki kigega havuga ati abandi banyafrika canke abandi bantu nibazanemo imitahe, sindababeshe nta murundi yosubira kuronka ijambo. Abo muri Nigeria baca bazana amamiliyaridi, abo muri South Sudan baca bazana amamiliyaridi, twe tuce tuzimangana. Rero camvuga ati no, reka twihe umwaka umwe, reka twihe ikiringo kanaka abarundi tubanze twiyestare. Kimwe navuga ati ubu abarundi mu kwezi kumwe twoba duhejeje kwiyestara, tuca twugurira abanyafrika pana abanyamahanga. Je shaka ibintu biteza imbere ya Afrika, se shaka ibintu bijya guteza imbere abanya-Australia. No, tuca twugururira nabo bagashiramo imitahe kugira babarundi bene wacu tube twicaye, kuko iyi niyo novuga ati ni machine mu myaka iri imbere, suppose imyaka 5 cyangwa imyaka 10, iyo machine izotangura kuguhemba no kwitwa umurundi. Ugashimira Imana ati Imana warakoze kungira umurundi, mugabo wagize amahirwe yo kwinjira muri iki kigega cy'imitahe. Navuze abarundi bashobora kujyamo bose uko bashaka, ama institution arafise uburenganzira bwo kuguramo imitahe, ama banki arafise uburenganzira bwo, ndamaze kuronka banki zibiri zimaze kumbwira ati burya tugira tuzana amafaranga. Rero twababwiye ko tugira dushike ku miliyaridi 2. Ejo hirya y'ejo niwabona tugeze ku miliyaridi jana ntuzutangare, kuko urumva bamaze kubona iyo position, urumva ko nabo bagira batangure kugira gushiramo amafaranga. Hariho n'umuntu yampaye iciyumvira avuga ati nababandi bo bavuga ati ntitwokwiza ibihumbi 103. Erega niyo bo bari 5 barashobora kwigira hamwe. Iyo uhejeje kugura umutahe, ngiyi procedure uko ikigenda. Iyi ni procedure y'umuntu yaguze umutahe, nashatse kubibereka. Ahejeje kugura umutahe, urabona nk'uyu yari umuntu ari hanze, yaragize ijya nababwiye ya wiring transfer canke swift transfer. Hanyuma bamaze kumuha receipt ko yarungitse ayo mafaranga, aca ruzuza ya acte d'engagement canke icyo twokwita investor act of commitment, canke ugwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Wewe uri hanze ucuguzuza ukacururungika kuri email, twebwe tugwakiriye tuca tuvuga ati twarurose, tukaca tugushirira ko kashe, wewe ukacubika kopi. Rero urumva ko twe dutwara kopi nawe ugatwara kopi. Tugiye muri verification kuri wa mu register kugira tumubwira ati bandike rero bagirira ama ID number. Ibi nivyo bakonsidera izina niyi form twababwiye. Duhejeje iyo form haca haza ID karanga muntu canke passport canke driver's license. Nuvuga ati icyangombwa kikwereka kiri ku adresse yawe. Aha nabinyegeje kugira umuntu arafise uburenganzira bwo kugira prive yiwe. Hanyuma akacarungika ni foto. Ibi rero bikwiye, wewe burya ubukwije byangombwa byo kuba umunyamitahe. Mugabo bidakwiye, wa mu register azoshobora kuvuga ati umuntu ntiyazanye byangombwa turamukuyemo azoze gutora amafaranga yiwe. Urumva rero ni ngombwa ko abanyamitahe bakurikiza izi procedure zo kuba abanyamitahe. Rero ubu turi muri kampanye ya information, twababwiye ubu haheze indwi 2 dutanguye kugira kwegeranya amafaranga mu kigega azokubaka isoko, akongera agafinansa n'iyindi migambi itandukanye. Urumva ko ubu turiko turababa mu miliyaridi 2 mu kiringo c'indwi 2 gusa, imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Ngira murumva ko abarundi bahejeje kwiruka. Ejo rero ugasanga turavyugaye, turakwigiye iyo mitahe yo kubaka iryo soko, tukakugarirako nakazi kawe. Rero nobwira abantu ati munyaruke. Ikindi kintu rero twuguruye nuko ubu turi muri marketing campagne. Rero iyo marketing campagne novuga ko abarundi bari ngaha mu Burundi
abari ama institution ya leta, abari ama societe, abari ama banke, abari abaki, abari ama groupe y'amashengero, abari ama groupe y'iki, mwifuza ko tuza kubasigurira kurusha, murahawe ikaze ko mwodutumira tuze kubasigurira. Aha ni mu Burundi. Niyo wowe uri hehe, twebwe wamaze kwegeranya abantu mugwi w'abantu tuca tuza kugira mutahure, kuko narabisiguye neza. Ikindi naco ni cyuko n'aba diaspora rero nabo, niyo wowe uri muri Amerika, niyo wowe uri muri South Korea, niyo wowe uri muri Australia, ukegeranya abantu, ikaba community, ikaba groupement ivuga ati reka dutumire Fablice nabo bakorana kugira baze kuvyukuri kutwumvisha, muca mudutumako tuca tuza. Twebwe nta na hamwe ku isi tutoshika. Je nagize amahirwe ndifite passport yo muri Australia, urumva hariho hose nta na visa nkeneye, ntumye kuno munsi mu minsi 2 mba nagushikiriye. Urumva rero ko ivyo byose bishoboka. Now mpeze mvuga rero yuko hariho ikintu novuga ni cyuko abantu bose, abarundi bose, abari abarundi bari mu Burundi, abari abarundi bari hanze, barahawe ikaze kuba abanyamitahe muri iki kigega cy'iterambere kuri twese. Umurundi atabitahura adutumeko canke araba ya makomunike abitahure, mugabo ubigwanya aduha amahoro ntazemwo, avyihoze, agira amahoro, atureke, areka bishakirira iterambere bibandanirize. Ndabisubiye mu ntiyagira umuntu yibaza ngo kudashiramo umutahe ngo ari karahima Fabrice, ngo ari karahima nde. No, namye ndabasigurira ati iri soko rya Bujumbura nimba tuzosanga ritwara imiriyaridi amajana 5, hanyuma hakaba hari abamaze kwiyegeraniriza izo miliyaridi 2. Suppose no munsi abandi baravuze ati ntayo dutanga turabivuyemo, jeca ngenda muri Shelter Africa, umugambi hari n'umwe atazi ko wunguka. Mbe mubonye umuntu yitwa Siyoni afise isoko ahaguruka kuri uwo mugambi, wewe usigaje iki? Urumva Siyoni n'umukurambere arazi inyungu iri mu by'amasoko. Urumva kuza kare nukabona inyungu irimwo ngaha, rero we ni wasigara nakazi kawe. Bisigurika ati rero je ninasanga ari miliyaridi amajana 5, nzoca mfata za miliyaridi 2 na babandi twamaze kwigira muri cya kigega. Tuje tuvuga ati reka rero dusabe iyindi banke, Shelter Africa canke banki yariyo yo iduhe deni, iduhe imiliyaridi amajana 498, dushire ko za miliyaridi 2. Bisigurika ati abanyamitahe babaye babandi baza miliyaridi 2 na ya banki yaduhaye amahera. None uburavye nk'amabanki ari karandondera, ninde yo twima ideni ryo kubaka umugambi wunguka kuja? Si bimwe nababwiye ati umutahe tuzoshiramo munsi y'imyaka 8 gusa uzobugarutse. Harura rero imyaka irenga 40 turiko turajya inyungu. Rero urumva ko kuzamwo ni kuneza yawe. Inyungu nababwiye, inyungu n'umuyoro, kandi urumva ko twatanguriye no kubaronderera inyungu ya kare no muri transit, muri banke ya transit. Ikitibagiwe cyo nuko iyi mitahe uzoshobora kuyishira kuri Bourse du Burundi kugira igumi duza valeur, kuburyo ushobora kuyitradinga. Rero amakuru nayo, ama information narababwiye. Abashaka kutwitura, ibiro vy'ikigega biri kuri numero 6 kuri Boulevard de l'Independance, ni hagati ya Mex Imprimerie na stade irikirubakwa, hajya niho ibiro vy'ikigega biri. Contact website ni www.oneafricainvestment.com canke wezi3 imitahe kaburungu imitahe yacu.com. Izi information aya engagement yose ushobora kuronka iri mu Gifaransa, mu Cyongereza no mu Kirundi. Ikindi naco email ni oneafricainvestment.info@gmail.com. Contact nazo murazibona ngizo, ama nimero y'amakonte ngayo. Rero ubuzosigara inyuma ntazovuge ntitwamuhaye information, hanyuma uyishaka nayo ushaka vyinshi kurusha nababwiye, uburi mu Burundi, uburi muri Australia, wowe upfa kwegeranya umugwi w'abantu kadutumako. We are ready to come. God bless you.